Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cyo kuri uno munsi tubashikiriza ibijanye n'umwuga w'uburovyi aho abari mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bagendeye abarovyi bo ku kivuko ca Kajaga kugira ngo baganire ibijanye n'uwo mwuga. Bamwe mu barovyi bari kuri ico kivuko ca Kajaga baratwiganiye ingene batanguye uwo mwuga. Bamwe bakaba babitanguye ari abana kubera abavyeyi babo ari wo mwuga bakora, abandi nabo bakaba bavyize bakuze. Muri abo rero harimwo abamaze igihe kinini bamaze ndetse no kuronka abakozi bakoresha aribo baca bitwa aba patron pêcheur. Baratubwiye ingene bize kuroba n'ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kwinjira muri uwo mwuga. Twebwe tucaruka hariho n'ifi nyinshi n'abantu bari bake, imboga zapfa nyinshi, byashaka ko n'ishuri nareje kubiga imboga kubera ikirovyi kuko harabura umurovyi kumuhira ku gipe papa kaca ndungika nje kuroba aho shumba corara ku mucanga ngiye ngacanjana amata abiri umva gishure bica birambamwe. Bo twebwe twamenye ikintu cy'ikirovyi nta nzara yari ihari, twarafungura neza, hanyuma haragera aho mutamarira ivyombo bimuherako tuba mu bundi buzima busanzwe. Tubona ko twebwe twakuriye ku mazi kubaho mu bundi buzima bigoye. Nace nikorakora ko umva ndi kubita ku ruhande ndaronga uburyo, maze kuronga uburyo mvuza nta kindi nokora, nta wundi mwuga nzi, reka nje mu mazi kuko papa yabitukomesherejemo cyanaje nuko icombo nshyira ku mazi. Mvuze patron pêcheur kuvuga wakoresheje igipe ngo tuvuga waguze umuduga bamwita patron nyene umuduga no kubipe niko babivuga aba patron pêcheur kuvuga abakoresha babarovyi. Nari mfise bibiri mugabo ubakora kimwe ikindi kiroba kubera uburyo bwarabuze. Ivyo tusa nk'ababivukiyemwo kuko papa yarabifise kuva kera ngivuka, natangiye n'umurovyi kuko papa yarabifise. Ivyo muntu kugira ngo umuntu umurovyi cyambere amenya koga, akamenya bakamwigisha ukuntu bacana amata kuko cyo gihe cya kera bacana amatara ya manchoro cyangwa ama standard. Aya mampundi yariho barakwigisha kuyacana, kuyakoresha, bakakwigisha kukwega ikamba no gusoza. Maze kumenya ivyo oye kacuba umurovyi bo mu bisanzwe kuko amanchoro yaragoye kuyiga batwa nk'igice cy'umwaka bakakwigisha. Cyo baratagoye kumupata pêcheur nga hareze imyaka ubaheze imyaka nka 10. Bisanzwe ikirovyi hajayo umuntu ashaka cyangwa ashaka kwibeshaho, hara yoba afise imyaka 15 cyangwa 15 18 amashuri yaramubenze ashabana nta wundi mwuga yoza akaza gusaba akazi. Aje gusaba akazi batangwa kumutereka kumwigisha kujya kumuede. Hanyuma rero babonye ko amaze kubinonosora, amaze kubimenya, akashaba mu ikamba akacayita umurovyi ikirugo. Ndarenza nk'imyaka 20 ngaha ku nkoko ndo turaroba indagara, tukaroba nizo singi yo bivana n'igihe zibonekeye ko, turaroba no kwindi bitego bitandukanye, tugakoresha amagera. Urumva ni kiro byishaje cyose ndagikora. Mu kubyiga nege abatama baranyiza kuroba, banashobora kubyina nabyize nk'amezi 6 bariko barabinyereka cyangwe arenga
guraho ndabimenya ndatangura nanze gukora naco benshi bakunda kubasaba iyo umuntu yiyumviriye gusa akavuga ati uyu yaransohoye arashobora kumugurira nk'iryo cupa naho yiyumviriye mugabo kenshi turakunda kwabwira ati nimuze kuko baza kudusaba nimunyize ndaboneho narindi bitagenda cyangwa mvuye mu ishuri rirananiye rero nari nsaba kuri umugenzi unyiza aka kazi akavuga ati ngwino nakimwe uriko ariga turamujana mu mazi seke ni nk'abantu bita abayede iyo umuyede umujanye mu mazi twebwe turamuha amahera arakorera amahera nk'uko natwe dusanzwe tuyakorera mugabo turatumuha nk'uko ariko ariga nyene turamwigisha ntitushobora kunganya kuko naco nta kintu cyatari mugabo tuhava tumurushako kuko tuvuga twese yuko tugiye gutanga amaraso ni gutanga amaraso kuko uwinjenga mu kiyaga ubwato hariho abakora mu ijoro abaroba indagara mu ijoro hariho n'abakora ku murango nubwo patro pêcheur James ubwato bw'amakira abaroba ku murango naburonse sinaburonse buvuye aha mbo naburonse nkoresheje nabutarataje ahandi hama ndaronka amahera ndagura ico gitego ndakizana ngaha ni jewe nyene nikorera n'umugenzi arige usanga ari nka boss yirobera akarondera nk'abandi bakozi batatu bagakorana cankwe agaha abakozi akarasho ko gutungwa tubwawe n'akarasho ko gutira niko gwawe naho uronka ari bitanu ubijuko ako watiye utusanga mubigabuyemwo namwe n'ubwato tamunara nk'ubwato ni kintu yishiramwo hama kagura yagikunze kujya nyene nakibabwiye aracisha hama kakigura kugira ngo kizina wene kiramufasha nkayo yibipe kuko sinobimenya kuko atabyo ndakoresha mugabo butonya ubwato urashobora kubugura nkabujya bushasha buragugwa nk'ibihumbi 150 ukabukoresha kujana n'itanu abandi umurovyi aroba ku nsinga ikintu bita makira abansanzwe ndabikoreyemwo igihe kirekire cyane n'urusenga bita amakira yaroba isinga imboga zimwe nene jewe kuva 1985 niho natangura nako kazi natanguye ngenda banyigisha hanyuma ndavyiga ndabimenya ndabandanya kugera n'uyu munsi n'umwuga ujanye n'uko umuntu awishizemwo utawishizemwo ntashobora kuwita umwuga kuko nka jenda imyaka ndawumazemwo no kuvuga yuko ubu ndashobora gushona ubwo rusenga rwatabutse ndashobora kuruteranya rwatabutse canke rutatabutse nka ruteranya kugira ngo ndonke rusha utabishoboye nawe akubwira ati ivyo ni vyamwebwe mu bimenyereye utabimenyereye urumva aguma bifata minenegwe kuko ntazi akamaro kavyo kurashobora kugwiteraniriza ukavuga ati je nagwiteranirije ku buryo naronsa gatahe reka nkora ivyanje igihe ni gito cane bivana n'ingene uvyitayeho umwaka umwe ashobora kuba wamaze kubimenya vyose ariko wavyitaye utavyitayeho ntibikunda abana bafise inguvu uyu munsi ikintu nobasaba nuko bokwitaho nimba babitanguranye n'umwanya wabo ukwiyumvira ko baje kuroba bobishiramwe umwete n'ubwira kugira ngo bamenye inzira zitandukanye no kuvuga mu kirovyi inzira zitandukana n'inzingahe n'izitatu kumanza kumenya ati ndiko ngenduku nzoshika muri ubu buryo mvuye aha ngiye muri ibi navyo bizofasha iki tuvuge nk'ibi vyo kubarira insenga kenshi uzibarira uwicaye ngaha ku musozi ariko utavyishizemwo ntaco bipfa byarakumariye wamuvuga ngo nzogenda ndobifi nje ngenda nivyo vya bindi bama baca umugani mu Kirundi ngo umwana ntumwize kurya ifi umwize nyabuna kuyihiga ngo nta mwuga udakiza abo barovyi bo ku kivuko ca Kajaga baratubwiye akarusho bakura muri uwo mwuga w'uburovyi haba kuri bo ku miryango yabo ndetse no ku gihugu uko umurovyi aronka igihe aba
yaronse imboga. Iyo yishe imboga akarusha akabona kuko baca bagabura baguze tuvuge nk'umuriyoni bakunamo dépense vuyemo dépense bakaca bagabura habiri abarovyi bagafata uruhande ari nka 400,000 patron nawe akatura 400,000 bore baca bagaburana uko bangana bo akarusho kuko nanje ubu nagaburana ifungo rikwiye kera naronka 220 mugabo ubu ntanonga 80 kuko nonga double koreko karusho karimo yoje mu mazi atariye cyangwa dahaze nimba nudahifata wewe rero nayo bari ngaha yabuze canke uko bigenze kose wowe patron pêcheur wowe umukoresha utegeza kubagaburira. Akarusho kahari ni kamwe nk'uko umuntu iyo agiye guhiga ategerezwa kusaba ngo aronke. Iyo ndonse umuryango bushikiriwe ndashobora kwikenera muri tumwe kabiri, ndashobora gufungura umuryango kugira ngo umuryango ugume uhimbawe mu byo ufungura. Ariko iyo ndabibuze ndihangana aca ndaba ukuntu nogira inguvu nkarondera mu mirima, bidashobotse naho ndindiriraho nyene. Rusho nakura ni uko bimfasha gusa kugira ngo umuryango wanje uronke ico ufungura, hanyuma bihimvye ndonke n'ivyo ndabambika. Ubundi amafaranga uko yabonekana kose yama yafise ibibazo, nuko jewe nk'uyu munsi Imana impezagiye shobora kuronka 3-4 ngasanga umutahe ndonse uyo munsi bimfashije shobora kugenda ngakota umurima nkarima umwimbu kaba mukongerekana, canke nkaba mfise umugambi kugira ngo nzogura igitungwa nkaca nitegura ko ico gitungwa kuri 3 shobora kuba nakiguze canke 4. Umugu kugwa n'abarovyi n'abapatron pêcheur baba bazanye umutahe wabo akacukora n'abarovyi bafise izo nguvu zo kugira bakora akazi, kuko dufise periode y'amafi afira ko n'igihe zibura n'igihe ziboneka. Ubu bari muri somaje ntubone zijya ashobora kubona nk'amato 50 akasanga haronse 10 mu ncamake. Iyo rero ba intérêt ya patron n'abajya barovyi na commune kahungukira ku biciro nka bitoza tax. Abo barovyi ngo baroba ubwoko butandukanye bw'amafi, ariko ngo ayo mafi ntaboneka igihe cose kuko haraho abura canke hakaba igihe ziboneka ari nyinshi. Koko ni bwinshi bw'imboga buri muri Tanganyika. Hariho ikizwa kapiteni sangaraka, hariho inguhe, hariho utuvungwe, amakoke, imikeke, inyamunyamu, agahuzo, akarumba, imbiya n'amarenda. Mu kirovyi hariho ibihe amazi atanga imboga. Nga twebwe ino mu Gatumba tufisimye amezi make y'imboga. Ino twebwe tugona kwica ikidukura duhamara cyane ni imboga yitwa gahuzo, kuko ya gahuzo kazije bakita ngo rufuta madeni, kuko yo kaje wari ufise amadeni y'imiliyoni urayariha. Ariko kukarumba nako bakarobesha abafise imashini bacane cyane ntibaza, kuko akaruma kafira mu igezi abasoza ne bashikayo ako kazi n'abimashini. Mugabo umwimbu twebwe twebwe abasoza cyangwa abantu bato nako gahuza. Ivyo turoba rimwe na rimwe umuntu atari nk'abo bakoresha amatara, twebwe turiko turagendagenda mu mazi ubwoko bw'ifi turagenda tukabushakisha, hanyuma tububonye turavuga tuti ubuko bwabonetse aha buriho. Ibimenyetso bitwereka ko buhari, urashobora kubona nk'ifi nini yafashwe uyu munsi niyafashwe hirya y'ejo ko zidasa. Ubonye rero uko ugenda ku munsi usanga hari ifi nshasha, niko ugenda uramenya ko izo fi zihafise umwimbu w'ico uri kurarondera. Usanze atazi hari ushobora no kugerayo 3 ukabura nimwe. Ico ukora niki nuguhama ukaja mu kindi kibanza kugira ngo biguhe umuco w'izo fi. Shitse
umuntu arashobora kuronka ifi igugwa ibihumbi 120, 150 canke igashika n'200 ari imwe. Bijanye n'ivyo nkora jewe bijanye n'ubwo burovyi, kenshi jewe mpora nezerwa nuko imvura itanguye kugwa, kuko ngenda mu gitondo nkavayo mu masaa 5 saa 6 jewe mba mvuye mu mazi. Ivyo rero bihuye n'uyo mwanya w'iwanje bica bikenera guhura n'igihe c'imvura, kuko ubundi imvura imaze gukatika izo fi tuja dusigara tuzironderera kure cane, bigadutuma bamwe tutanashikayo. Twebwe nk'uko nakubwiye ko turoba ifi nini atafi ntonto turoba, hatwebwe kutwugarira burya kenshi nama mvuga nti nkuduhohotera. Twebwe ntitugira umwanya wo kuvuga ngo twoyugara canke twugurure. No kuvuga kuri izi saha zose dukora amasaha kuva isaha 10 za gatondo kugera isaha 5 6 zo kuzuba. No kuvuga uyo mwanya wose nta muntu aba yarurayemwo, tuba twaraye irusi tukaba twaduze muri ico gitondo tukavamwo muri izo saha. Twebwe batwugariye nico gituma nakubwiye ko kenshi baba baduhohoteye. Nta mwanya muremure twebwe tugenda ngo tugiye kwicarayo. Nk'uko no mu yindi myuga abayikora bahura n'ingorane, no mu burovyi ngo ingorane ntizibura. Inamanye dukunze guhura nazo, cambere ni n'ubukene. Ubukene bufatiye kufi. Ifi zirashobora kubura, imboga zibuze, twinjirirwa rero twebwe rero n'ubukene. Ke majorite amezi menshi aha twama turi mwibura. Aha tuza gutohoka mu kwezi kw'indwi k'umunani uko cyangwa 9. Mugabo mwamezi yose ni kucumbagisha nyene yamwe umuntu atovuga yuko atota umwuga ari wasanze akora. Amamye mu bovye kora guhura nazo ni iyo bahuye n'umuyaga mu mazi. Kenshi kuko haratera imiyaga bakazamira mu mazi, harabagira amahirwe mabi bagapfirayo n'abari barokoka. Aho imiyaga myinshi ahubwo n'Imana yagendera kinga kanzigama, ariko imiyaga yoyo mu mazi ni myinshi. Ndamanye nyinshi twahura nazo kabisa, ibintu bikagorana. Hamwe mu kuyumva ko biheba, ahandi nako ntiwabiheba ucujahe cyo ngucukora iki kacurinda. Ko nagiye ndaca muri bimwe ngasanga iyo ndiko ndakora kuroba ifi ntonto, akenshi tugenda turahura n'amasanganya y'ibikoko. Ndaraba nti je sindi bugume hafi yuko tugenda turagwana n'ibikoko, ego matari sanganya rishitse rimwe gihe na gihe no hitamwo kugenda nkaroba ifi nini kuko ibiri mu mazi ataramutse. Ahefo kenshi ndavye ku buryo uko nari natanguye nasanze ngena ndahura n'isanganya kenshi z'ibikoko. Ibikoko bita imvubu, kuko imvubu uri kuragendera aha hafi niho hagira n'izi mboga ntonto, tusanga ariho kenshi umuntu akunda kugira amasanganya. Ariko wihaye kuja mu hagati mu kiyaga, ivyo bikoko bisigara aha hepfo. Ntamitamwo kubikora uko kuko ariho nabonye bishobora kuba mfise umutekano wanje ukwiye. Intambamye zikurikira ni intambamye z'uko iyo uruzi ruje rushobora kuza rukaza utagwiteguriye, hanyuma rukagusanga mu nzira ukirondera kumanuka ngo ushike irusi. Iyo ni intambamye ya mbere umuntu ashobora kwama yicara akama yicunze kuri yo, canke hagahinduka mu birere ukaca usanga umuyaga uje mu buryo utari wipfuje kugira ngo uhure nawo. Iyo ni indi ntambamye. Ushobora kuba uriko urakora mw'ijoro. Mw'ijoro urazi ko twese tutabona kure twese. Urashobora kuba ubona ngo uri kure ugasanga muri kumwe ngaha naho. Ikintu kihari bisaba kwa muri umuntu ubangutse, utabangutse irashobora kukurya. Mu mazi make imvubu iroga ariko ikagiraho ishobora guhonyora hasi. Imaze kuba igiriye ahantu mu mazi menshi, koga iroga ikabandanya, ariko nibisa nuko igira muri aya mazi yo hepfo. Amasaha meza yo kuroba no guhera ku saa ya 6 y'ijoro. Saa 6 y'ijoro uruzi ruba ruciye, ruba rutekanye.
aho uraroba kugera ku saha ya 5 yo ku wundi mutaga. Uruzi ruba rumeze neza, birenze iyo saha uruzi rurononekara rukazana ibyo bita imifunda, hanyuma rukahitamwo konona abantu canke ibintu. Ku ngambo ya twebwe biva ku nzuzi zishuka zimanuka rucavu zikuye ruguru zikarunda muri Tanganyika. Najya amasosiyete ava majya gaze y'ibyo ibintu bakore biki burya bucafu bava mu masosiyete harimo no mbara acide atuma imboga zitabana yaziba ngaho bivaye na zanzuzi n'ubucafu kaca zihunga amazi gusanga zibire muri iyo mazi magezi maremare meza. Abo barovyi bo ku kivuko ca Kajaga twaganiriye barangiza batera kamo abakora uwo mwuga ko bawukora bawukunze ntibawukore nk'uko aragahato, bakongera bagasaba leta kubashigikira ndetse no gukurikirana neza ibijanye n'iyugagwa ry'ikiyaga mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, kuko guhara usanga bugaye ikiyaga mu gihe amafi yabonetse ari menshi bakacugurura mu gihe amafi ataboneka, ivyo navyo bigatuma haba uruhombo kuri abo barovyi. Inyifato ya none ikinogera ndabateye akamo nakivuze n'ubu ndagisubiramwo, umuntu wese nagende ku kazi akiyumvamwo, ntagende bisa nuko bo bariko bamuhadikiriza ku nguvu, kuko ubundi agiye avyiyumvamwo nihagira nica bikuyemwo, ubundi atabigiye abyiyumvamwo ni hahandi n'isanga ryoshika umenga bamutwaye kujya kw'impene igiye kwicuniro. Nakunde agenda abishizeho ishaka avuga ati je ikinjanye niki, ngiye gukora umugambi uyu canke ngiye gushakisha ubuzima buzompagarikira muri kazoza uku, kuko ni hazoca amenya ati ubuzima bwanje ndabufasha uku canke ngiye kuzobusezerera uku. Nico nosaba leta kubera mwuga wacu utera imbere, hariho imfashanyo boduha nk'insenga bahoze batanga, boziturosa natwe tukaraba yuko nakoza natwe twiyungunganya mu mwaka ka misi yose. Gukurikirana ikiyaga Tanganyika urabona ko ikiyaga Tanganyika twagihawe n'Imana kandi biriyo n'Imana yabisizeyo. Rero uko twebwe twarutse dukora ntibafunga amazi, barwa kuva ku mfato gushika ku ndenga, bisigura ko umwe arushe niwe yaruhuka. Mugabo ubo batuzera amategeko yuko bakwiye gufunga amazi kugira ngo imboga zigwire, mugabo gasusanga muri ya mushambu tutuba dufungireko yuko imboga zitanguye kuboneka, koko osho kuzitangura ku mfato mukazibura zikaza kuboneka ku ndenga, hageze rero gufunga imboga zikatuka kuboneka. Tusanga rero twebwe tugwe mu mporero hari orke imboga zizaye kwere gupfa zihigwe abantu bazirye zitanga ibitahe ku ndenga, no kuvuga ukwezi mwaka turoba imyaka yose amezi yose, ahubwo baratushiriyeho kuruhuka mu shambo umwe baduye iminsi 20 mu mishambo 3 mu kwezi, tukagira ubundi mu shambo ukuruhuka. Imboga nibihe nibituma amazi imboga zitaboneka nka menshi cyane, ni imicafu hiva mu industry nyo bizana imicafu myinshi, imboga nazo zikaza zihunga zikava muri amazi yo hafi zikaduga ruguru. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho utaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima, uri gatoyu ufise ubutore beni intwaro y'intwari. Ewe Burundi abatakuzi bazotira karembe, bave kwihanga baganiyuri wewe karabuhore.